Amahoro kuri mwebwe mwese mwahisemwo gukurikira ibiganiro vyacu kaze muri ano makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira gwarakwiye kubakwa icibutso bita monima mu rurimi rw'igifaransa cuwahoze harongoye Burundi Jean Baptiste Bagaza mu mugambwe Parena yakomokamwo bagasigura ko bo kwisunga ibikorwa yaranguye muraza kubikurikira muri ano makuru uruhara umugambwe Iprona ufise mu buzima bwa politike y'u Burundi ngo biri mu byatumye impande zibiri z'uwo mugambwe uruhande rwa Evariste Ngayimpenda hamwe no rwa Olivier Nkurunziza aramuswe uwo mugambwe bumvikana gusubiza hamwe bakaba biyemeje gukomeza uwo mugambwe mu kanya murabikurikira mu idonido ry'ano makuru. Dasuye kubaramutsa leta ngo itegerezwa gukora utwigoro dukomeye kugira ibinyamakuru vyoroherwe mu kazi nivyashikirijwe kuri uwa gatatu n'umunganizi w'umushikiranganje hajeje kumenyesha amakuru mu birori vyo guhimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Thierry Kitamoya akaba yibutsa ko uruhara rw'ibinyamakuru ari ntasubirizwa mu iterambere ry'igihugu. De la part du gouvernement burundais, nul n'ignore le pas déjà franchi en matière de promotion de la liberté de la presse. Kubwa leta y'u Burundi ntawo kwirengagiza intambwe ishitsweko mu bijanye n'ubwigenge bw'ibinyamakuru aho twovuga umugambo gamije kunagura no gukomeza ico gisata kugira uhangane n'ingorane zose zishobora kunaniza ubwo bwigenge. Twonavuga kandi n'uruhara rwa leta mu gufata mu mugongo ibikorwa by'ibinyamakuru. Par l'engagement du chef de l'État, son excellence le général major Evariste Ndayishimiye, cyane uruhara rw'umukuru w'igihugu yamaze gutanga intumbero biciye muri no mvuga idasanzwe ngo nta terambere rishoboka atabinyamakuru jamais sans les médias, aho yashaka kwerekana akamaro k'ibinyamakuru mu iterambere ry'igihugu. Ubufasha bwa leta n'abayifasha mu iterambere bugamije gushigikira ibinyamakuru mu bikorwa vyavyo biza bishimangira iryo shaka kugana kuri ubwo bwigenge n'urugendo rwo guhozako bisaba ko twese tubandanya kwiyumvira uburyo nyabwo kandi bufadika bwokoreshwa kugira ibinyamakuru bifatwe mu mugongo byongere binatezwe imbere gushira imbere ubwigenge bw'ibinyamakuru ubwigenge bwo gushikiriza iciyumviro hamwe n'umutekano w'abamenyesha makuru. Birakenewe kandi ko n'abamenyesha makuru bakoresha uburyo bwose bushoboka kugira bakora umwuga wabo uko bitegerezwa. Leta y'u Burundi biciye ku bushikiranganje bwo kumenyesha makuru bujejwe guteza imbere ibinyamakuru bufashanije nabo bakorana isabwa kubandanya ikora ibishoboka byose kugira umwuga wo kumenyesha amakuru ukogwe neza. Le métier de journalisme. Umugambwe Parena na usaba yuko kubakwa icibutso monima mu rurimi rw'igifaransa cuwahoze hari umukuru w'igihugu Jean Baptiste Bagaza mu kwisunga ibikorwa yaranguye. Zeno nimubona arongoye uwo mugambwe akaba yabishikirije mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kane ni mu gihe bibuka imyaka 7 irangiye uwo yahoze arongoye Uburundi ashengeye. Kuva rero yitavye Imana twa mugambwe w'ingogora Burundi Parena yashinze bamadusaba yuko hari icibutso kibwira abariho n'abazoza wariwe Perezida Bagaza nico yamaze mu gihugu. Ivyo tukabigira dufatiye ku bintu bikenya bikurikira. Igihe yafata ubutegetsi yaravuze ati nabufashe mu gihe intahe y'ukwikukira twaronse itari itomoye, independance bâclée ko yabivuze mu gifaransa. Abantu ntibeza ngo batahure icyo independance bâclée icarico. Kugira mu bitahure tugaruka mu gihe cy'igihumbi cy'intambara y'isi yose yahera Ububirigi bugaca bushigwa n'amakungu kurera Uburundi. Aha kurera Uburundi ntimubifate
nk'agasuzuguro yari ingendo tugira tujemwo isi yose kwarukorera igihugu ngo kizoje ku rugero rw'ibindi bihugu cyitwa igihugu ubu murazi yuko uko bagereranya ibihugu babifata baravye ubushobozi igihugu gifise mu kugura ibintu hanze. Impande zibiri z'umugambwe Iprona uruhande go kwa Evariste Ngayimpenda na Olivier Nkurunziza aramutswa umugambwe ubu bumvikanye gusubiza hamwe abadasigana bakemeza ko ivyo babikoze mu ntumbero yo gukomeza uwo mugambwe wa Rwagasore. Ku ruhande rwa Evariste Ngayimpenda naho ngo avuga ko bimwe mu byo bisunze ari uruhare uwo mugambwe ufise mu buzima bwa politike y'u Burundi n'inkuru tubaza Moise Misago. Inyuma y'amezi arenga 13 izo mpande zibiri ziri mu biganiro kuri uyu wa gatatu byabashikanye ku gusubiza hamwe kw'abadasigana. Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe Iprona arashima iyo ntambwe akavuga ko bashaka kunagura uwo mugambwe. Mbere no mutima wo gukunda umugambwe, ubwa kabiri no kugira ngo dukomeze umugambwe ukomere gusumba kuko umugambwe w'abadasigana wigeze kurongora igihugu ni ngombwa gusubire ugire ijunja n'ijambo. Ikindi gikurikira n'abadasigana b'impande zose bamwe bavuga bati turifuza kubona umugambwe uri hamwe. Ikindi nuko abadasigana igihe twebwe twagira ikoraniro kaminuza ridutora twari twemereye abadasigana ko ari ngombwa ko umugambi wo gusubiza hamwe tuzoshikana. Ku ruhande rwiwe Professeur Evariste Ngayimpenda atanga imvo zitatu zatumye basubiza hamwe. Imwe muri izo mvo ni kahise k'umugambi wa Rwagasore mu buzima bw'igihugu ngo uko Iprona yagiye itirimuka byagiye bitirimutsa n'igihugu. Ya mbere afatiye kuba shingwa n'ababirigi kandi mukiriho Faransa Union France kandi mukiriho girigiri mugira babiri rero ufatiye kuri iyo hamwe n'abandi barabonye yuko tandukanye atanduru irimo mva ya kabiri twakusa gatuma membero uruhara ngo badasigana na ifise kandi bateza bwa mbere umugambi wazanye ntayo kwikurikirana ubundi urabona yuko uko umugambi wagiye uratirimuka ariko n'igihugu cyagiye kiratirimuka. Ikibazo cy'uko umugambwe utazosubira gucanamwo izo ndongozi zibiri zishira icyizere ku ishaka ry'abadasigana. Olivier Nkurunziza aramutswa Iprona. Icyizere twebwe dufise n'uko bwa mbere tubona ishaka ry'abadasigana ku mpande zose babonye ko ugucana amatanya n'imwe byigeze biha umugambi w'abadasigana. Twarabonye yuko ucanyemwo umugambi atahanu namwe bunguka. Na Professeur Ngayimpenda niko abibona agashyira icyizere ku gushaka kw'indongozi za Iprona. Ahanini icyizere genda gishira mu gushaka ndagishyira cyane cyane mu gushaka ko baba barongoye umugambi muri ico gihe ingorane ziba zadutse kuko uwobesha n'uwovuga ngo nta ngorane zosubira nta muryango nta shirahamwe nta gihugu kibaho kitagira ingorane kiba atari ico cyangwa kiba kizifise nikizimenye. Imyaka 12 yarirumanye izo mpande zibiri zidahuza mu bya politiki aho badasigana bagatera kamo imigambwe yatatanye gusubiza hamwe. Leta y'u Burundi ihimiriza kuja hamwe kw'imigambwe ifise icyo ihuriyeko. Arakoze mugenzi wacu Moise Misago. Mu gusozera no makuru tubamenyeshe ko gukingira abanyagihugu n'ivyabo mu gihe cibiza n'isibe ari kimwe mu nkingi z'iterambere. Ivyo bikaba byashikirijwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Ni mu gihe Uburundi bwifatanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe gukinga ibiza n'isibe. André Ndayambaje akavuga ko igisata gihanzwe n'ubukene bw'ibikoresho ariko agasaba abatabazi kwama bakora bitanga.
gukingira abenegihugu n'ivyabo mu gihe c'ibiza n'isibe ni kimwe mu nkingi z'iterambere nayo abatabazi babushitse bakaba bari mu ngufu igihugu gikeneye mu gukingira no mu gutabara abantu n'itunga rusange kugira ngo abarundi benshi n'abandi baba mu gihugu cacu bavyifuza baronse ubumenyi n'ubuhinga mu vyerekeye gukinga no guhangana n'imiriro nk'uko mwumvise uwaserukiye umukuru w'igisagara yabisavye bongere bamenye ubutabazi bw'ibanze ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano buramenyesheje ko kuva umunsi wa gatatu ugira kabiri w'ukwezi uzokwamara umunsi w'imiryango yuguruye mu gisata co gukinga no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe journée porte ouverte de la protection civile. Uwo munsi uzoba ari uwo gutanga inyigisho z'ubutabazi bw'ibanze ku bantu bose bavyifuza. Inyigisho zizotangwa uwo munsi zizotuma ibisata vyo mu bushikiranganji butandukanye, amahinguriro, amabanki, amavuriro, amasoko, amashengero n'imisigiti, amashirahamwe n'iyindi migwi ironswa abatabazi b'ibanze bashobora kuba baratabaye mu kurindira ko abahinga bo gutabara bashika. Naho tuzi ko mukora mudafise ivyankenerwa bikwiye nkuko twavyumvise, bandanya tubahimiriza kurushizaho kwitanga. Amakuru twabateguriye kuri uno munsi ni hano duciye tuyagarukiriza nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira irindi sango ni ku munsi wecu.